inyigisho, inkuru, nyigisho. Ndase kandi kubaramutsa abakunzi ba Royal TV bari naho muherereye muri kumwe na Bella Shaka kuri micro za Royal TV. Inyuma ya kamera turi kumwe na Isma Oji abikora neza cyane. Reka tumubwire ati ko haje mu kazi kiwe. Uno munsi rero turi jeudi, turi kwa kane w'indwi, no munsi w'inkuru nyigisho. Ushaka kuba ugwaje ufise ikintu kibazo cyose cyo mu buzima, ngoma ndakubwira ati wihangane, nta mvura idahita kandi ngo nta joro ridaca. C'est la vie qui change, ariko byose biragenda neza, ubuzima burahindagurika, utegeza kubaho ufite ibikubabaza n'ibikuryohera. Rero maze kugera mu bikubabaza igakubibamwo, maze kugera mu bikuryohera nawe nyene wige kubibamwo kugira ngo ntutirimuke, ntutwagwe n'inyimvo y'ibihe. Uno munsi rero inkuru yacu inyigisho ni inkuru nziza cyane. Ndagusabye ufata agatebe wicare kugira ngo inyigisho uza gukuramo uyisige muri commentaire, binashobotse ubipartage n'abandi bose bashikirwe. J'aime yawe turayikeneye, namutaragira subscribe ukandi subscribe kuri Royal TV, turabakunda cyane. Inkuru rero nayihaye umutwe w'amajambo uvuga ati wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Ni inkuru aho babiri bavukana, mukuru na muto, aho muto yarasanzwe yibera mu cyaro, mukuru nawe akaba yaba mu gisagara. Umukobwa mukuru yari dandaza, bamwe bita ngo na Slay Queen. Yari umukobwa yibana, afise ubuzima buri high class bitandukanye kuko nta kazi yari afise. Muravyumva umukobwa ushaka kuba wipangiye wibana wenyene nta kazi ufise, ariko iPhone izinde niwo witunze, impuzu ya mbere izindi zose niwo wiyambara. Ushamva ati mbega ayo mafaranga ava hehe? Namwe mushamuvyumva abagenzi uko biba bigenda niyo baba yakura. Rero iyi nkuru yacu uyu mukobwa mukuru niho yari umuntu akoresha cyane amarezo sociaux, izi mbuga ngurukana bumenyi kuri Instagram ariko yarashushe. Nawe yabize Slay Queen, abantu bakunda baboneke bariko baraslayinga, inzara bakwiseka izindi zikira hajya, ebana bari mu look asa neza cyane. Niho rero hari umuhungu, nawe yari umuhungu yize amashuri, yarondeye ubuzima, afise buri kimwe cy'ubuzima, ariko ararondera ubushobora kumubera umufasha, ubushobora kumubera mama w'abana. Niho rero uyu muhungu wacu Derrick ariko araraba kujya kuno buba uri en ligne, uri kuraraba utuntu tundi ku marezo sociaux, aza kubona uyu mukobwa. Akimubona ukuntu yasa yumva aramwishimiye, yumva ko yomubera mama w'abana. Rero niho uyo mukobwa nawe aho yaba muto yuwaca ava mu cyaro aje kumuramutsa no kumva yuko yoraba ukuntu atanguza ubuzima, akora utuntu n'utundi. Amaze gushika kwa mukuru wiwe barabana, ariko ntabwo yishimira ukuntu mukuru wiwe abayeho, kuko yashobora kuba ari muhira akabona abagabo baje kumutora bakuze bangana na papa wabo, bitwa ngo abashuga daddy, nibo baza batora mu nduga badepoza bagarukana nk'imizigo y'amakara, baratora bakadepoza bakongera bagatora bagatwara. Nuko yarabayeho uyo mukobwa. Derrick wacu rero yari umusore w'indero, yari umusore azi icyo akeneye mu buzima. Niho kuca atangura kwandikira umukobwa aramwishura kuko umukobwa yaravye amafoto abona n'umuhungu mwiza, aravye abona iyo bafite amafaranga. Uyo muhungu rero aca musaba yuko Fiona bobonana. Uyo mukobwa w'umusore kwini yitwa Fiona, ujya wundi nawe muto we yitwa Nadete. Fiona rero ategura umunsi kugira ngo bahure na Derrick. Ariyoga, arambara, agerageza kwambara ibintu vyiza ku buryo umusheri we niyamubona azi kubona yuko atoroshe, atari umukobwa asanzwe. Niyo rero aza kubwira Nadete muto wiwe ati itegure tugende aho mperekeza. Tisawa. Umuhungu abahereza orientation yahawe, abaha address yaho baza kumusanga. Tisawa. Umukobwa bafata taxi na muto wiwe baragenda kuraba nde Derrick. Ageze abona ahantu hari akazi kabi. Nukuvuga ukuntu yabona amafoto ntabwo yimvisha yuko Derrick ashaka kuba abayeho mu buzima busanzwe buciritse. Yavuga uyu n'umubosi n'umuhungu yarondeye, afise buri kimwe, nta mpamvu yo kuruha, nta mpamvu yo kwikorera ibibazo n'imiruho y'inosi. Niho rero umukobwa wacu Fiona amaze kuvuga ati naha mbona hameze uko, ati ego injira. Atangura kumva umenga arahindutse, arinjira namutse ati twatwije cyari byari byo. Barinjira, aradoda ambwira ati nimwinjire. Surprise, hinze asanga umuhungu yicaye gate burya bukinga bw'abantu bagwaye amaguru cyangwa bagize ama accident, niho yari yicaye. Yaraba marido ntamenyekana, yaraba inzu ni barundi twese, avuga ati ibintu nibibaho. Ambwira ati sheri karibu, ndishimiye kubona. Ati ninde ari sheri wawe? Ninde ari sheri wawe? Ari ndu yo Fiona.
ati uri kuranda bukuntu sa ukarabigara marindi ko kuva ku mutwe gushika ku maguru inzara zanje impuzu nambaye uwige nyene indi ku mutwe urabona yuko ushobora kwitwa umusheri wanje ese urabona yuko dushobora gukora umugambi numweje nawe urabona yuko je ushobora kunyafodinga ugashobora kuntunga ambye ati wibagiwe inzira shari ubwamiwe n'ubwanyuma sinzi kuri kimuga nkawe uri kimuga nigiki womarira umugore nigiki womarira abana wovyara ndagusavye unyibagire kujya wamenye ku marezo sosio ufite umutwe wawe ufate ko Fiona atabaho mbese ufate ko Fiona yapfuye na date agerageza kumukalma ambye ati mukuru wanje ntabwo uriko uzitwaramo neza umuhungu mumve mubanze muyage kujya nyine mwakundanye banza umumviza ugati woho nagukuye ruguru ndagusubizayo namamva nawe wikunda nkurikira dutahe ubunyene umukobwa agerageza kwereka umuhungu mu masinye mu bimenyetso ati wihangane umubabare mukuru wanje afise ishavu arakaza ishavu umuhungu ntiyabitahuye ariko yari afise impamvu yabikoze ico gihe cyose hari ico yarakeneye kubona hari ico yarakeneye kugerako niho rero na date na Fiona barataha bagera muhira Fiona aridoga avuga ati ibintu nibibaho mbega ni gute umuntu ashobora kuba desi bigeza ukava muhira uzugiye kubonana n'umuntu muzima ugasanga ni zambo zamayibo zo mwibarabara aravuga ati mbega umwanya wanje ntaye itike yanje ndishe taxi nari nzi ko nza gutana n'ibihumbi 300 ariko raba ibintu bitubayeko ariko na date yageje kumubwira ati mukuru wanje bugi kintu cyose kibaho kubera impamvu ujya munga ashobora kuba ari muri kajya gatebe ariko ntuzi impamvu ariyo ushobora kusanga gwaye ari kazokira kandi namba umukunda ibintu wo muzobironderana kandi mukabironka gikuru n'urukundo amaze kuba ari umuntu yo gushira mu nzu mukabana ukamubera umugore nibaza yuko wari kubanza kwanza kumuha umwanya ntumwereke yuko ivyo uko yarameze vyatumye ubona nko kumenga ntakwiye kwitwa umuntu mu maso yawe niho rero gusa na date akibona ujya muhungu yaramwishimiye cyane ukuntu yavuga tuje na date rero aca agerageza ukuntu yoyoro nk'inimero z'ujya muhungu kugira ngo azaramiyagishiriza mukuru wiwe rero agiye muri dusha agiye koga yitegura isohokere nkuko yagenda abashuga dadi baza kumutora agenda ku gisi namba atariyo imujya niho yacha twa telefone ya mukuru wiwe araba Deriki atwaza nimero ziwe aca aragenda mu gikoni aramuhamagara aramubwira ati jendi na date mutoyi wa Fiona umwe yakubwira nabi gusa umubabarire avuga ati wow na date umeze neza ati yego meze neza arambwira ati nifuje kuza kukuraba namba hari ufise no gukorera ari nko kumesa cyangwa kugufasha isuku bivanye ni situation nakubonyemo wombwira nkaza nkagufasha kuko ndabona abantu turakenanye umungu avuga ati nta kibazo karibu na date afata déplacement aragenda ashika kwa Deriki arakora isuku aramutegura byo gufungura amwishimiye batwenga baryohewe niho rero Derike atangwa kumva akunze ujya mukobwa aravye kuna mwita wewe ataki nafise mbese agafata n'udufaranga duke yaba yitwaje akamusigira akagenda mukuru we aramaze ati uvuye he ambwira ati mvuye ku isoko atunaye mvuye kuraba ati sawa genda ukora ibikuraba mu nzu umukobwa aragenda arabikora avuga ati na mahoro masa niho rero na date akomeza kuguma yandika utumessage bandikana ndiko bamaze kuja mu rukundo ariko Fiona arimva ati uyu muntu akavugana na date ninde mbega aho komenga yahindutsa guma ryohe muri no misi afisikezo nyabaki ariko avugana nande aramukurikirana niho rero aza kumva ariko aravuga kuri appel yumva avuze ryazina rya Deriki kandi mvumenga akavuga nk'umuntu ari mu rukundo mabizi umuntu urukundo rwafashe neza na neza no kuvuga arahindura usanga yatwawe n'ibishobisho ashiramo amagambye ati nibaze yuko ivyo nimvise ndiko ndarota ambye ati ibikisise ati ntumbwire yuko wewe na Deriki mwamukundanye wa muhungu atafise ico yimariye yamaye wowe mwibarabara nta soni ambye ati sisi nta kidakimye yawo yimvisemo ko yomwishura yaciye amuvanda caragenda umukobwa asaba kandi kuja kuraba umusheri wiwe Deriki bararyoherwa aza kumuza ati ko tukasanze ugwaye mu maguru uri kugakinga wabaye kavuga ati nagize isanganya ambye ati bizohera atangura kuzamumenyeza gutambuka buke kugira ngo ububabare buze buragabanuka atangure kumenyera gutambuka nyene bari mu urukundo nyene gwafashe gwanoze niho rero umuhungu yaza gusaba fiancé bambwira ati sheri ndagusavye ejo saa 2 uzobe uri ngaha muhira hari ahantu ushaka kuzomperekeza cha ugenda kugira consultation hari utuntu nzoshaka gutora aha imbere gatoye ati sawa
umukobwa arahenda mukuru amubwira ati mukuru wanje jewe ngomba ngende hariho utuntu ngomba ngende kuraba ku mugenzi ati umugenzi wawe konzi wo kuvuye ruguru ejo uyo mugenzi umaze kuronka n'umugenzi wa hebe avuga ati n'umugenzi twahuriye ku rubuga rero n'umugenzi wanje ngomba ngende tuvugane muvugane iki uwo mugenzi mwahuriye ku rubuga utazi nuwa hehe amubwira ati ugira imana bari umukire utahe ngaho uzanya amafaranga utayingazanya amafaranga uzuramfasha kuriha amazu y'abandi n'ibindi byose dukenera ntuze kugenda hamugaruke amaboko agaragara ambwira ati sisi turasubira umukobwa afata akayagenda no kwa Derike aramufasha Derike kumusohora barinjira muri taxi baragenda bageze imbere na Dete abona Derike abwiye uwa taxi ati hagarara bagarara ku ruzu runini rwiza nyene shato nyene yubatse neza cyane irimwe imitahi itari mike ambwira ati sheri twashitse bo aramukurayo agiye kumufasha ngo amukure mu modoka abona arataye Beki arihagurukiye wenyene avuga ati sheri ivyo birabaho wakize ndiko ndarota canke ni gitangaza ni miracle Imana ikoze ubunyene kuno munota ambwira ati je ndakomeye meze neza acha ahamagara atelefona ukora kuri ntuze ujya mu gatekeeper ujya muno umusiti umuzamu akora ku muryango asuva pere yes boss ashirahaguruka aza kugurura aramusanganira boss wahora he ibintu nadetse mvati ibintu birabaho none wo uri umubosi kuva ryari ambwira ati sheri karibu munzo twinjire inzu ndagusavye sivyo sinkunda ko uba fake tugende twako turaja ntumbeshe sivyo please tugende twako turaja umugabo ambwira ati sheri karibu aha ni wanje kandi aha ni wawe havuga ati ibintu ntibibaho umugabo arinjira bikizu arahabubwiza abona avuga ati ibintu birabaho ambwira ati sheri why sindiko ndabitahura aha hantu ni wawe gute ambwira ati mukunzi kijya gihe cyose nayiko nayindi fake nashaka ndawe umukobwa umugore w'umwiziga dushobora kubana akambira mama w'abana atitaye ko byo fise n'ivyo ntunze kuko natabuye yuko mugenda bifise umukobwa wese nzo kwereka ko ibi bintu ndabifise azonkunda ariko niba atabona ko ndabifise nzokundwa n'uwategezwa kunkunda acha amfata ukuboko akurayo impeta ambwira ati sheri urankundiye umbere umugore wanje dukore ubukwenda gutware umbere mama w'abana umukobwa n'amarira menshi ati ko ndavyemeye vyamunaniye kwakira akafata ibi bintu bibaho gute aravuga ati wow ni ibintu byiza cyane umukobwa ntiyatawe isi harimo yavuze ati ibi bintu nibaza yuko ndiko ndarota atari byo rero umukobwa afata akayira bamaze guhura n'umusheri wiwe amafaranga atari make avuga ati genda witeho ugire shopping use neza ubwire famille yawe dukora ni wanje inze mwira iwanyu gutanga inkwano dukore mariage twibanire umukobwa agenda mwira yiruka abagara mukuru wiwe Fiona tisa nibiki wewe nibiki ati amafaranga yose ati he ati ubwo rushuga dadu yaguhaye rwahe hewe urashushe avuga ati ntaga ishuga dadi n'umusheri wanje abo umusheri wawe numukire ninde ambwira ati ni Derike tisa Derike wahe ati wawundi nyene wanka ambwira ati Derike numukire Derike hajya hose yashaka gusarawe umugore ashaka kubana Derike yantwaye yiwe havre Derike sikimuga Derike afise inzu nziza Derike afise amakampuni Derike afise kira kintu avuga ati sa awe mukuri ati ego wanashaka ejo zenda kwereka kwa Derike baragenda no kwa umwe avuga ati zishaka gusa kubona kizo bintanije barashika arabwira umwe bati arugurura barinjira we avuga ati ni madame yarabanze kumpresenta ko ari umugore wiwe ukora umusiti yafa gusa kumona avuga ati madame yaje kaca yugurura Fiona araraba biramucanga ambwira ati karibu aramutwara muri saro hanga ati sa ibintu birabaho bicara mgateka ndakuzana ico kono agenda muri shuga muzanira kaji ahanyene Derika cyaraza abona Fiona charatangura baby mbabarira baby nije twakundanye bwa mbere baby I'm sorry ibintu vyinshi ambwira ati sa uvuze gute ntunubahiriza urukundo rwa mutoyi wawe uvuze gute jewe nase kuba baby wawe umunsi unyanka kubera yuko nkenye kubera yuko ndikimuga none ubu ubona yuko nkwiye kuba baby wawe mbega shaho ko amakuru yawe yose ndayazi ko uri umugore w'abagabo bose bubatse abatama bashuga daddy mbega ko nta kintu ndabona cyakamaro barakugirira izo nzarushira ko ukuntu slayinga
nico kintu nyamukuru bamaze gukorera. Ndabona nabo wishimira ko mama bafise ibyo jewe wabonye ko ntafise atari kugushikana mu hoteli ntandi hantu ndabona bazogushikana kandi nutahinduka ufata inzira nziza bizokugora. Umukobwa arasaba ati ntibishoboka tutegeza kunkunda ko rije twatangwa yavuga ati ntigikunda ahubwo mvira mu nda. Umukobwa acaragenda adasezeye nandi namutewe yamuza yashika muhira arasara. Mutewe watashambye ati umviriza utegeza kundekera umugabo wanje ataruko birabikibaza utegerezwa kundekera umugabo wanje. Barankana aramwanka muto yiwe aramwirukana muto yafata uduhuzu twiwe aragenda kumusheri we arabimubwira busheri wacu avuga ati reka tugende muhiri wanyu. Baca bagendaho n'umukobwa baca aratanga inkwano barakora mariage baribanira bagira urugo rwiza. Nadete umugabo aramurondera n'ivyo akora amukorera business amuhereza iduka rikwiye buri kimwe. Nadete ubuzima bwiwe burahinduka bwahindutse kubera iki ubwizigirwa kunda umuntu ataco umutezeko. Inkuru yacu rero no munsi mbega wo uri kuradukurikirana ukuyemye iki ese iyo kiza kuba Derrick wari kwemera ugasirana ujya wakunze bwa mbere ari we Fiona canke wari gufata amahitamo nkayo Derrick yafasha agakunda Nadete yamukunze ukwari wari gukora iki uri wowe uriko uradukurikirana shira muri commentaire uvuge ico wari gukora canke namba Derrick ari gusana ujya wa mbere ku rukundo rujaho rushatse raho nyene ubivuge canke nawe bavuga ati nari kubikora nkawe nkikundira Nadete naho nyene shira muri commentaire. Ushaka kuba ari namawugira abakobwa bameze nka Fiona naho nyene shira muri commentaire kuko commentaire yanyu turayikunda cyane iratwubaka. Ushaka no kubona ati haraho wabikoze nabi shira muri commentaire kugira ngo umunsi ukurikira je ndikurikira inze ndabikore neza ku bwanyu kuko ndabikora ku bwanyu kugira ngo mushime mbese mukuremo inyigisho. Nanje kugitirane rero inyigisho novuga ati no bashikiriza nakuyemwo kuri iyo nkuru ya Derrick iga gukunda umuntu ataca guha iga kubaha umuntu atajyo umuteze kuko abantu benshi amaze kubona ko ari kinari bugukureko agwicubahiro ngira 120% kugira ngo kijya kintu gusa bikunde akigukureko. Twigere gukunda ntaco twiteze urukundo niyo ngabire iruta izindi kandi ubuzima burahinduka. Uno munsi ushaka kumeze nabi ejo bikamera neza. Hari abantu benshi batanguye bakenye ariko kubw'urukundo bari babiri baravansa biragenda neza babaho mu buzima bari bifuza kubamo. Ni Bella Shaka rero kuri micro za Roy TV nabashikirije ino nkuru yacu y'inyigisho namba yakuryoheye bitugaragarize muri commentaire. Nkuko nababwiye inyuma ya kamera ni Isma Oji abikora neza cyane yubahwe. Inkuru nyigisho